canke mwaramutse bakunzi ba Brightness Burundi uko mubimenyereye ni Gerard Sabumuremyi. Twari tumaze igihe turi mu kiganiro kiryoshe rwose kandi n'ubu tuzoshishikara kivuga kuri kahise k'ishengero no guhimbaza Imana. Ariko uyu munsi ndafitiye inkuru nziza bishasha mutari mwiteze, ariko nta kibazo ndaza kukibashikiriza. Nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumire ngaha. Mumeze neza? Ni impore. Urakomeye? Ndashima umukama. Mushobora kutwidondora? Nitwa Mugisha Jemapesi. Jemapesi. Ego. Iryo zina ni rishasha mu Burundi? Mpora ndavyumva bivuga. Sinzi ko atabandi vy'ukuri bitwa nka jewe. Muga nibaza si benshi. Ibayeho vraiment ni bake. Ni Jemapesi afise abana bangahe? Nta n'umwe. Uri ingarako? Ndacire banga. Ego. Imana igukomeze canke muga ngira afise quelque part maybe. Yariho iyo wumva. Nzi ko Imana yarabiteguye tutarabibamo. Ndasigaye ko ndabibamo gusa. So wumvira Imana. Ego. Nkuko muvyumva ni Jemapesi. Izina ritamenyerewe mu Burundi. Ngira ni umustar. Niryo abavyeyi banyise. Ya, urumva ko abavyeyi biwe biyumvira gose, biraryoshe gose. Hama usanzwe uri umukirisu canke? Ego, ndi umukirisu. Ego. Yakororokeye Imana. Yagiriwe ikigongwe. Nibaza ko ari Imana kugira ikigongwe. Ego cane. Yarakoze kukugirira ikigongwe. Usanzwe usengera hejuru Imana? Sengera mw'ishengero mvugabutumwa ry'abagenzi. Abajama. Ego. Usanzwe ukora iki mw'ishengero? Mw'ishengero ndi umuririmbyi. Nkaba n'umucuraranzi. Ivyo vyose urabifatanya ari bibiri? Ego cane. Imana yaguheza ingabire nyinshi. Ego ndagerageza. Wow. Nkuko muvyumvise rero ni Jemapesi, umucuraranzi kandi umuririmbyi mw'ishengero ry'abagenzi muri Rohero. Nkuko rero mubibona tugiye gukorana ikiganiro gishasha twise indirimbo ishengero. Nibaza ko mutari bwakimenye ni irya mbere mucumvise, rero ikaze muri benshi tuzoze turakurikirana iki kiganiro bita indirimbo ishengero. Ariko imbere yuko tugitangura hari ibibazo by'inkoramutima tubanza kubaza Jemapesi akaduha umuco neza, hanyuma tukazoca tuzanana akayabagu kenshi mu kumviriza no mu kwinovora ico kiganiro. Jemapesi wodufasha mbega iyo uvuze indirimbo y'ishengero dukwiye kutahura iki? Mvuze indirimbo y'ishengero ikintu kimwe umuntu yofata nuko indirimbo y'ishengero ari indirimbo ivuga ubutumwa bwiza. Yego cane. Muri make novuga ko ari ico ubundi umuntu ashobora gutanga n'izindi nsiguro ndende, ariko kimwe mu co umuntu yosigarana ku cerekeye indirimbo y'ishengero ni indirimbo ivuga ubutumwa bwiza. Donc hari indirimbo zitavuga ubutumwa bwiza? Yego cane. Nkizihe? Biteye n'ubwoba. Hari udukorasi uza wumva urangura agahinyuriramwo mana igihe nicagera, uravyumva? Uragahinyuriramwo mana, uragahinyuriramwo igihe nikigera mana, uragahinyuriramwo. Urumva ko biba biteye ni guhigiturira Imana. Aho umuntu aba afise ibikorwa kanaka yerekana ko ariko aragerageza, hama agaca abwira Imana ati nawe igihe nicagera uzukarabe kano kantu hama ugahinyuriremwo, naho vya bindi vyose ubizi umva atakiriko kirava. Donc muri iki kiganiro uzodufasha mu kwerekana ingene abantu bakwiye kwandika indirimbo canke kuririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza. Ego cane, nizera biciye ku batandukanye tuzoza turatumira, tuzofashanya ku buryo bw'uko kino kiganiro kidufasha kubona indirimbo y'ishengero ico arico, n'uburyo kumbure ari umwanditsi ari umuririmbyi n'uburyo yoshobora kwisunga kugira ngo vy'ukuri indirimbo ibe y'ishengero. Turi muri ro context aho baba bavuze ishengero twumva katolika, abamizirima, abagira mugangira n'idini, mugaraze ko hariho amashengero menshi. None iyo uvuze ngo indirimbo y'ishengero n'ishengero iriye?
ego ni by'ukuri ko kenshi usanga ibyo ari byo tutahura iyo tuvuze ishengero ariko tuvuze ishengero cyangwa turiko tuvuga indirimbo y'ishengero ni ishengero tugomba kuvuga uyu muryango wagutse w'ibihe bitazoshira wabizeye Kristo. Ego ndumva abantu bose, abantu mwese mwakijijwe, karibu Jema Pesa azodufasha gutahura ingene dukwiye kuririmba indirimbo y'ishengero kandi baza ko n'ishengero riririmba ico riri. Ego cyane. Good. Kubera ikintu nico kiganiro Jema Pesa. Ego nkuko dusa n'abiciye ko gatoya ico kiganiro kije nyene kugira ngo dufashanye. Urabona yuko urasanga bivanye n'ukuntu usanga ugutahura hari ugutahura kwinshi kandi usanga kutariko uraca usanga niyo turiko turaririmba mu rusengero turiko turirimba nka za ndirimbo nyene nk'iyo twari duhejeje ugaca usanga ka karirimbo peut-être kamwe katuriza canke kamwe kaza kuvyura ibigumbagumba tukavyina cyane tukazana intuguta iyo gasanga niyo twaje gukoresha mu rusengero kubera tubona iyo turirimbye abantu barira canke tubona bavyina cyane bakuzura ibigumbagumba. Ikiganiro rero kije kudufasha ivyo si ukuvuga ko biba ari bibi ariko kije kudufasha kugira ngo turabe dusuzume mbega ivyo vyaduteye ibigumbagumba ivyo vyatumye basi tuvyina ni ubutumwa bwiza twariko turaririmba ntibiza biduhushisha ubutumwa bwiza nk'irya ndirimbo twatanze ko akarorero urumva yuko iravuguruza ubutumwa bwiza kuko itwereka Imana nk'igiturire itwereka Imana nk'izogira ukuntu ibiraba nka bimwe nyene twama turabona aha ku isi by'abantu baba bafise ukuntu bavuga ati kuri umwana wa ntuzanzora ingene ndabigenza ku bintu nk'ivyo. Ego murabyumva Jema Pesa si umuririmbi cyangwa umucuraranzi gusa, murabona yuko arashoboye no gusigura nyene zaba umupasitori kuba umuririmbyi numva bimpagije. Ego hose muriko muvuga ubutumwa bwiza. Ego cyane. None muzotumira bande ni bande muzotumira muri ico kiganiro? Ego abo tuzotumira nabo bose byerekeye tuzotumira abanditsi b'indirimbo kuko nibo ba mbere baba batangura gutanga ibyo byose turiko turavuga. Abanditsi b'indirimbo tuzotumira abarongora indirimbo mu ndoramana mu rusengero, tuzotumira abarongozi b'amashengero batubwire nabo uko baba bariko barabitahura cyangwa uko babifata. Hanyuma dutumire ndetse n'abandi batandukanye bashobora kuba abahinga bizi zo kwandika indirimbo canke ibindi kugira ngo tubashe kuza turaca hirya no hino ivyerekeye iyo ndirimbo y'ishengero. Turumva yuko ntawe uzosiga inyuma, bose bazobatumira. Yego cyane. None twokwitegera iki nyuma yo kugira ivyo biganiro no kuganira abo bandi bantu? Igiki twokwitega? Ico umuntu yokwitega nyuma ya kino kiganiro, nizera yuko dushobojwe n'Imana iyi kiganiro kigiye guhera umuntu azoba ariko aratera asobanukirwa by'ukuri indirimbo y'ishengero iri, kandi tukizera yuko uwakurikiranye ikiganiro neza azoba ashoboye no kuja gukosora kumbure amakosa yahora akora atazi. Ego baririmbye namwe mwabanditsi haraho rimwe na rimwe usanga turiko turakora amakosa, ariko ikiganiro indirimbo y'ishengero ni inyishu kuri jewe umwanditsi atari babizi, nawe umwanditsi ndazi nawe urandika, twese ni inyishu. Rero ntimuze mutangwe no kwitabira kino kiganiro kiryoshe gose kizotumara amazinda y'ibibazo byinshi dufise, ariko kandi kiduhereze n'inyota yo kwandika nkuko yabivuze ibihwanye no kuri ijambo ry'Imana. Inshuti yacu Jema Pesa niwe azobandanya adushikiriza ico kiganiro c'indirimbo y'ishengero. Jewe nzobandanya ndabashikiriza ikiganiro ca kahise k'ishengero no guhimbaza Imana.
mwene data muvyumvise ingene abisigura neza, ingene abibashikiriza neza, ni narabibonye muri byo, azobafasha rero abatumiye muze mutugamburukire kandi muze mwibuke no gusangiza inshuti n'abagenzi. Turabashimiye rero, ndazi ko muzogira akayabagu, inyigisho zize zibatembe neza. Ego turabashimiye cyane Jomapesi. Mwakoze cyane kudutumira no kuba muturarikiye n'abandi kugira ngo bazifatanye natwe mu biganiro indirimbo y'ishengero. Murakoze. Akajambo kamwe wobwira abariko baradukurikira. Mwebwe muriko muradukurikira, ico twabasaba nuko mubandanya mukurikirana ibi biganiro bitegurwa na Brightness, harimo iki kiganiro indirimbo y'ishengero. Murakoze cyane bakunzi bacu, yari Gerard Nsabumuremyi. Twizere yuko tuzogira ibihe byiza muri iki kiganiro c'indirimbo y'ishengero. Duhure nanje vuba muri kiganiro ca kahise k'ishengero no guhimbaza Imana, naho utaha Yesu abahezagire.